ivyo yabonye yabitubariye na nutuntu dushika 10 ntabwo tudondagura twese ngo atumare, ariko icyo umuntu yababwira gikuru nuko yavuze ati ibibazo mu Burundi biriho ntawo bideha. Ati ca kabiri tubwirizwa kuraba ingene hamwe baba abo muri leta na mwebwe mutavuga rumwe muri hanze n'abatavuga rumwe na leta bari hagati mu gihugu, yuko twofashanya kugira ngo dutorere umuti ivyo bibazo. Ati ivyo bibazo rero dushobora kubitorera umuti kuko tuganiriye tukicarana tukumvikana, atariko hari ibibazo twumva ko bigoye mutumvikanako. Ati hariho ikibazo tubona nk'icamandigira gatatu. Ati twebwe tunumenga numvirije abo muri leta ingene babivuga womenga caraheze. Hanyuma ikindi kibazo ni kibazo kijanye na leta y'imfata kibanza y'ubumwe, leta y'ubumwe bw'abarundi ngo twohuriramwo kibaza nk'inyishu. Hanyuma ikindi nuko yibaza ati byo bavyiza abantu badashobora kuza muri ivyo biganiro baronse bimwe twita immunité provisoire kugira ngo bashobore kuganira ivyo biganiro bihuze bose. Aha rero ngarutse ku kibazo ca mandigira gatatu, twe twamubariye neza ko iyo mandigira gatatu tuyihagararako kubera ko ari ikibazo kijanye no gusonerwa kw'amategeko, cyane cyane ijambo abantu b'abagabo baba bicaye bakumvikana babwiza kuryubahiriza. Hanyuma turamwereka yuko iyo mandigira gatatu yishimikije ngo ibwirizwa ya 196 y'ibwirizwa shingiro, turambwira tugiye bwirizwa wishimikiza siryo itegeko ribwirira abamamanda n'ingingo y'103 y'ibwirizwa shingiro, mugabo nta numwe ayisoma kubera ko iyo ngingo ari itegura neza ari isobanura neza yu manda icarico mu bwirizwa shingiro i Burundi. Ni kuvuga manda itangura umunsi urahiye igahera umunsi ugusubirira agusubiriye mu kibanza na warahiye. Urahiye rimwe ni manda imwe, urahiye kabiri ni manda zibiri. Rero kirazira kwitiranya uburyo uwa waje mu butegetsi na manda. Nkurunziza rero yarahiye kwirenga kabiri abicika kabiri, mva muri ico gihe gushika mu mwaka 2015 yaramaze izo manda zibiri. Ariko bo baramaze kuvyishiramwo, turamwereka yuko kibazo saho kiri nuko ashaka kuguma ku butegetsi gushika kuri Amina. Tutamage tuti none iyo ashaka gusonera abarundi yari kuvuga ati jewe ndamaze imyaka 10 ntegeka, ubwirizwa shingiro rirabimbuza, amazina yarusha arabimbuza, reka jewe ngira imyaka 10 hanyuma jewe peze nigire CNDD-FDD irondera uyundi atari jewe. Aho yari kwasoneye abarundi, ariko womenga niwe gusa atari we gusa nta wundi, uko no gukengera abarundi.